imuha ivyo yasavye. Aho Imana iza gushirira mu ngiro ivyo twasavye, wewe wasavye iki? Aho Imana iza gushirira ko akora, aho Imana iza gusinyira, imuha ivyo yasavye, wewe wasavye iki? Agura isengesho, senga isengesho rihindura ubuzima. Haleluya. Baruterema yari impumyi, yavutse ari impumyi, umutinda asengerereza ikoti ryiwe ry'ugusenga, agicara akaryamanye ngaho. Umunsi umwe ngo yumva Yesu ariko ararengana, ni nk'uko uri kurumva ubutumwa bwiza uyu munsi. Haleluya. Hanyuma ngo wewe none kwakurikirwa n'ababona, wowe ubona gute? Mugabo nawe ngo arushirizaho gutakamba, erega bandanye utakamba. Haleluya. Twatanguye gusenga, ntuhagarike. Arashirijwe hejuru Yesu umwana wa Dawidi. Mu yandi majambo, wewe utananirwa, wewe uhambaye, ngirira imbabazi. Birashirijwe hejuru nk'uko nawe warishira hejuru Yesu umwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Wa wundi azi yuko ari intango akabihereza, ari Alfa na Omega, afise urufunguruzo rw'ikuzimu, akagira urufunguruzo rw'ubuzima, agira urufunguruzo rw'urupfu, akubesheje urabaho, agukuye hano uhagarara. Ega aravuga ngo nimumuzane, avuga ati urarushaka iki? Ati ndashaka guhumuka. Uwo mwanya nyene Yesu amukora mu maso, hanyuma Baruterema yarabona ko yatakambiye Uhoraho. Birashoboka ko utabona ivy'agakiza, ariko ntubona ivy'agakiza. Birashoboka ko ufise ibindi, ubundi buhumyi bukurika, kazoza kabura karabuka kabura. Ingene uzogenza birya urabiraba ukabibura, ingene uzishura naka urabiraba ukabibura, ingene uzova mu mwenda kanaka ideni urabiraba ukabibura, ingene uzova mu vyaha vyawe urabiraba ukabibura. Uyu mugoroba hano hariko haravugirwa wa wundi twakira tugitangura, yitwa Yesu Kristo, intango n'iherezo, ubuzima budashira, intsinzi y'ababuze intsinzi yaraserutse, yitwa Yesu Kristo. Turamuninahaje, turamuha icubahiro. Haleluya. Ndagushimiye Mwami, urakoze cyane, turakubashe kandi ndagushimiye ivyo uriko urakora. Ndagushimiye imbabazi witeguye gusesa, ucuranurira ku bantu bawe, kandi ndagushimiye ubuntu, ubushobozi bwo gukiza, guca inzira, guhagarika amazi nuko wahagaritse ikiyaga gitukura. Ndagushimiye ingene witeguye guca imitwe y'imisozi miremire. Ndagushimiye ingene witeguye guhindura ibitari guhinduka. Uri Imana izi kubihindura, uri Imana ibishobora. Ndakuninahaje mwizigirwa, wewe uhambaye kandi ugororotse. Ndagushimiye none Mwami, ndazi yuko ukurondera wese azokubona, kandi ukwambaza mu kuri no mu mpemu azokubona. Abarondera inzira y'uko ubugororoka niyo bazoba bakabakaba, uzobamurikira bayibone. Ndagushimiye rero kuri umwami w'ubwiza, azi gutabara abarushe n'abananiwe. Ruhabwe icubahiro, ijambo ryawe rikize, wewe uri uwa mbere kandi uri uw'iherezo. Niwugurura nta muntu aza kugara, kandi n'ubu waruguruye agakiza nta muntu azugara utugaye. Ariko ijambo ryawe rirambwiye muri wa mugani w'inkumi 10, ari inkumi z'ibicucu zasanze umukwe yamaze kugara, kandi ngo zizovuga ngo twugururire, kugira abantu baronke iherezo ryiza. Mwami, ubwibone bwa Satani, amanyama, kwiti gomba kurondera izina ryiza mu gutinya gukizwa, byose biranduke, bisigare kukubaha Mwami. Ibyo kurondera ibyubahiro by'abantu no gushimwa nabo byose biranduke, hasigare wewe. Urakoze kuko niwugara nta muntu azugurura. Niwamara guhaguruka ukugara, ijambo ryawe rirabivuga ngo nta muntu azugurura.